reka ndapi hamwe ndabafapi hagize ngo abapinga nabo ndabarasi namaze kwipangana mbaye antibari buhoro buhoro kando vuziremereye nkiza bagwanya ubugirigiri bugira babiri nuko mari maso nk'umukomando vese amavoma aje amavoma romene bikaya je ko ndumurapere akenya tamahera afise avyo bivyatumye ntatera imbere kubera uburyo buke style yiwanje ni yinjabuka rap ndanayikunda kubera iranambereye kabisa. Oya wewe na ufite tayi y'abazungu babose uri passport rero ukunda abafise ibisusu n'abato bato good nawe bisusu cyane ndakunda gusa umuntu aje mu murapa kweri ndiko ndabona kweri two kurana makino gihe ni Fabio abandi bose bihangana bariko baravyonga hip hop kabisa. Bifes ndo ntumwemera aya bifes umurapere man Kirikou rimwe kiragerageza we Kirikou umunyeshuri wanje sinazi igikinda ndayiprene ndayivuga beshi baza ngo na makike we yanavyivuge no muri budget FMS umunyeshuri wa ndashavuye kubera bimaze kumba ko cyane ujya umaze imyaka 12 muri game ugasanga nk'umuntu wakoze mwakoranye kuva kera abakabakuzi ukamusaba kuraba akakubwira ingo ugafata nk'itike ntagufashe abari umuntu mubi none ukagushavura ninde yabikugize ivyo bintu jewe wabingiriye uwa mbere je ndagiriza Bifes n'umugenzi Bifes je n'umugenzi wanje kera je kwa kesi turazinanye kuva kera gwera gushika hejuru twahane muri Rema TV ntuzeya Asumaili agikora kuri Rema ambwira yuko mu kwezi kwa mbere nzoguhamagara muri bage baraperi batanu tuzokora umuraperi uzose kwintarangoze ugira namwe ndabaduzi nara murondera akanga kwitaba arico gitongezo mani n'isano ubu genda mufata nk'umasi imbere yiwanje fazi yakoze indirimbo yitwa Mambuji nkiri umwana Demiri Turuwa Grafrere wanje yankubise kofe ngiye kuraba iyo ndirimbo yiwiwe kandi iyo ndirimbo yiwiwe Mambuji mambo nanje yanyibukije ba mix batupa kindi bona kunda kuraba ndi umwana ngiye kubara. Hello bakunzi ba Bujahi TV muraho murakomeye nize ko meze neza aho bitameze neza nabo Imana irakora musenge iracakora n'ubu no mu bihe vya kera kujya yakora mu bihe vya kera Ramadan musenga hama kuri micro muri kumwe na Ange irankunda hama inyuma ya kamera mukaba muri kumwe na Juma Jux wa muntu wonyene mumenyereye wa mubeje dola capitale hama tukaba turi kumwe no munsi n'umutumire yaje ava kure arabibwira byinshi ibikorwa byiwe muraza kubimenya kandi benshi muri mwebwe ndazi murabimenyereye ntibisanzwe reka tumumvirize tumuhakanya nawe avuge akazina kiwe nta mugabo yivuga ni umuntu w'umugabo bavuga ngo nta mugabo yivuga reka ababwire rero akazina kiwe ni sawa reka ndapi hamwe ndabafapi hagize ngo abapinga nabo ndabarasi namaze kwipangana mbaye antibari buhoro buhoro kando vuziremereye nkiza bagwanya ubugirigiri bugira babiri nuko mari maso nk'umukomando vese amavoma aje amavoma romene bikaya yitwa Big J aka romene bikaya canke machine gun canke ifibaren. Allo ifibalen ayo mazina ne kwa kaze bro naje ndakazi ndumurapera komeye nsanze ubizi none Imana yarabikoze hama dushaka kumenya amazina wahawe n'abavyeyi amazina yanje ko ikaranga muntu nibigira Imana Jean Paul ariho hace hava Big J yavuye muri Jean Paul hama kuba tazi Jean Paul canke Big J muna manya muri kumwe na Big J umuraperi cyane ari umuraperi urumva nawe n'umuntu atavyorosha n'umuntu adasanzwe reka tumubaze Big J sanzwe uri umuntu ki uri umuntu uva kwanza jewe bisanzwe mva mu ntara ya Ngozi naho navukiye hanyuma mu buzima bwanje bwa misi wose je ndumurondezi uko namambwira abakunzi b'umuziki ko namanda bivuga mu media menshi je ko ndumurapere akenya tamahera afise avyo bivyatumye ntatera imbere kubera uburyo buke ayo mwanya ndondera support ari abantu bakeneye ngene bakazi buranshikirikana ndo kweri ndacari mu buzima bw'iwanje bugoye nje ndabiza tag life ubuzima bumeze nabi bibona ibereye. Okay, Big J umuraperi w'Ingozi umustar akomeye Ingozi bo bakuzi cyane ndibaza
je baranzi mazi imisi mpendinga no maradio no ngaho muri Buja Flavor beshi bana izina rumene bikaba bamazi imisi bagyumva ko je ndi mu baraperi bahagaze neza mwino minsi novuga yuko no kwa nk'ikibanza nyene atambona yo kinkora ko mwino minsi. Big J urubazi oya ndacari muto nubona ko kinubwo nkiri umwana ndatari muto bavuga ngo ndacari muto ni kinubwo nibwo butindi ruze kuvuga ngo uracari muto imyaka urayifise ariko nibaze ko mu misi izazogera Imana ifashije nkaronka uburyo kubera nawe urabizi ubu urukundo rw'ubu n'amafaranga urukundo rw'ubu si versement ni consommation birumvikana il faut travail ariko arakora n'inguvu nyinshi kugira ngo ejo bivuye muri mwebwe ariko bivuye muri mwebwe muhaye support mubaye hafi ndakubaze gatoya irafise management oya je vraiment management nafise ubwo ico Imana bikoze ndashaka abantu bamfasha cyane ko nkoze igihe kinini mbura management amatangazamakuru menshi yamayamvugiye abaza Buja FM amaradi atandukanye yamayamvugiye araba abantu bashaka kumushigikira ndakende management uko ndi n'umuririmbyi abishoboye ndi n'umurapera akomeye kandi je ndi kubwenge ndiyemera kuko nawumvise bimvamwo ndi nka style yiwanje ni yinjabuka birumvikana cyane bakuzi ba Buja TV murabona ko muri akaze cyane hama ikindi kintu ndagomba ndakubaze numvise ba hip hop n'umudiho utangwa mu butumwa bwinshi uyubwiye umuntu bwihuta ubutumwa bwihuta gushikira mu masegonda umuntu wabwiye nje tuma rap ndanayikunda kubera iranambereye kabisa. Okay reka rero ndakubaze akabazo k'amatsiko nagenda kubaza ufise indirimbo zingahe aho umaze gusohora audio zingahe ufise video zingahe watanguye kuririmba ryari kwanza? Kinata kuririmba mu 2008 mu kwezi kwa kane indirimbo yanje ya mbere yakuye muri Menya Media 2008 bisigura imyaka 12 Gyaro kirangora imyaka 12 uri muri game none ndakubaza kubera wahisemwo hip hop project narawukunze ujya abantu batazimana ki hip hop misanze hip hop ujya ni yabarara ni abantu bashavuye abantu bakunda ukuri bamubasha kubona ukuri. Big J yarashavuye jewe ebana ko yanakure mu buzima bubi je narashavuye cyo tuma rap banje je ndapana inzego ziba zanshe mu bayivuga bamabi hip hop indirimbo zibishavu cyane ni njyana y'umujinya umurapera uzokumva ariko arapa atanashavuye agoma twengo ujya ntabariwe ni muri banye bicara rap mu misi namana tuguma tubona batumwe umudo wacu datera imbere. Okay hama nigiki umuziki urakungura kuva muri iyo myaka umaze umva umaze umaze kunguka iki mu muziki mu gisumba byose mu bintu byose nungutse bisumba n'amahera nari kuronka icambere nambe nungutse gisumba nawo mahera nari kuronka n'amayiso bango narosubwe ntabwo ndaronka ko je n'amasho menshi ndonka nawe ndonka ngiye ndonka y'intora y'ibiharage nawe yanje mbeho mu mwanya chonyene tu narungutse abagenzi naho nogenda ngo izina rumene bikambura ahantu ndara canke mugenzi dushaka kuganira bisiga sindaronka ubwe nakubwiye ko nkene support abantu banshigikira icambere nambere support urakeneye management urashoboye cyane uravyimvamwe neza ko ushoboye jiwe ndi wa muhera wombwiye atubungire ndirimbo ngo nyine kumpagaze no kurimba live ntiro ndaca hirya no hino tarayibanje kabisa afise jirankwiye n'uyuhe muraperi ufana mu Burundi uvuti uyu muraperi ndaje yaransunitse kuja mu muziki yarandyohera ava utarawuja wari uhari je ntagiye kubesha umuraperi ngaha mu Burundi nibango naremera ego bari bariko barakora uwo nemeye kera nawe ntagikora ubu nawe ntabwo duhuye ndamubonye ni Fariyazi yakoze indirimbo yitwa Mamuji nkiri umwana Demiri Turuwa Grafrere wanje yankubise kofe ngiye kuraba iyo ndirimbo yiwiwe kandi iyo ndirimbo yiwiwe Mamuji mambo nanje yanyibukije ba mix batupa kindi bona kunda kuraba ndi umwana ngiye kubarabizana bita kwa
grafe yampaye kofi kubera ndiko ndarabyo ndimo mambo ya fari yaze ngo ndaraba ukuntu ariko aratera hip hop numva arangyohe mbona mu black watari none yaciye kubita ikofi ntibyumvikana gute kubera nawe umunyeshuri wari umwanya wo kwiga wari ugiye gusamara nangiye gusamara nangiye ko Big Fizzo urumva ko wakubita ibikofu umuntu ifo nukubiraba vrema ukamuha akantu canke ukamuba hafi urumva ko yaragukubitiwe sivyo none Big Fizzo kabisa agenda n'amukunda kweri yani none muraperi kweri nashobora ko ingorane abandi nabo mbona muraperi mbona ari korana uko mbona duhuzimizo ukabona ko twakora rap nkumva kugeza dugwego je mu murapa kweri ndiko ndabona kweri twokorana makino gihe ni Fabirova abandi bose bihanganira ariko baravyonga hip hop kabisa Bifes ndere ntumwemera aya Bifes umuraperi man Kirikou rimwe kiragerageza Kirikou umunyeshuri wanje simazi igikinda ndayipirene ndayivuga beshi baza ngo na makike we yanavyivuge no muri Buja FM umunyeshuri wanje kandi n'umunyengozi wanje gusa kora neza cyangwa umufana ko yari umunyengozi wanje oya Jevre barere farazi ko navuze ivyiwe je tuva hano so umunyamakambere nkanda umunyengozi Fabirova umunyakanyosha jewe unyemeje ndakwemera kandi je ndakwase ndagukunze ndagukunze ntumvamwe muri memoire yiwanje Mungu mutume ibintu byakaze ha kino oya ndabwiye urukundo gubona amafaranga je ndacari ku musego na mera mfise oya urategura mu misi zane ibintu ntibizogenda neza ndasaga gukunda ubu unye ukenye ni waronka urumva bizoba byararyoshe agenda umuntu nk'abandi ndikiremwa gukunda nta udakunda ndi nyamba babando ko rubya ko ndikunda ndirimba na nyene style y'ikini yiwanje menga banane nyamani dogane n'abakobwa bamuye cyangwa urumutuka ubatuka oya je nta makobwa kweri je ndo watukira kandi ko ari kandi ari bashiki bacu kandi ari vyagenye impaka tubatware no uvuga ko bagutinya gute je ankura kazi oya je singazi oya afaka biri kweje onone je ngo wikiniga no ya ugira uvuga ko nta musi numwe birashika ubona umuntu uvuga ati uyu muntu tubaye kumwe ibintu byorisa oya jewe kabisa nta ribi abaye yaje nta gusa ntawo tura arukundo ninjira mwe n'umukobwa namaye kubesha ukunda umukobwa beze gute ndaje nkunda umukobwa jewe rero ntiwora naburi tanje kandi atabisubise oya wewe na urate ufite tayi y'abazungu bose uri passport rero ukunda abafite ibisusu n'abato bato good nawe bisusu cyane ndakunda gusa umuntu sumugata bigereranye oya nubise icupa nasha ukunda inyuma inyuma n'ibisanzwe ubwo gikuru ndi kuraba umukunzi ashobora umutima mwiza wo kubaka ibyo bintu byataye bijya n'ibisanzwe mu bindi ku mutima gusa urabona uramworora naho yaba ari muto ibintu bikaza bukewe mbese ndabonye habaye na misi w'umutwe mu Kayanza ugira ari mwiza gusumba abandi umutima bafise babonye kubera ku mutima ari ubwitonze abona ni fresh abibereye nye bibereye uti rero yari mubi oya verima nawe warabyiboneye oya nta muntu aba mubi ndagombye kubwira yuko muri gwaranga ubwiza afise basubwiza butagushimisha oya nta muntu aba mubi abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana nta muntu aba mubi bantu b'Imana abu tagushimisha hajya we warafise undi muntu amufana sivyo none ntuzusoye kuvuga rero umuntu ni mubi afise ubwiza butagushika ku mutima sivyo oya nakubwira ati mubi ni ku mutima sabe umuntu mubi sister nawe no kumeza reka rero tugusabe akapela abamenye wa muntu twatangurana ninde ni muntu ki wamenyekanye ku indirimbo wamenyekanye ko cyane uvuga uti iyi ndirimbo vraiment yara ndugije iranshikana kure niyi twa underground niho ndadisinga barakuduha agapela mu masegonda nk'atatu imbeba yisemerera je kukamashu bwijeje sinkina wengira abahase tapa haja kudagana byorora imisi mura mustare bose naba underground bifesi
biro ariko ngo bapfa inzara ko nivyo bakora bitarenga umupaka Aruvine Simifu ubu rapu yasasigaye akina komedi kingorongoro yahunze rapu naje kuryama je guhangana n'ibihere Jize B wapi wabuze promo canke wabuze maso combination mwaborewe n'amasigise Frank Duniyanu wishinga amabangi nama kanyanga y'umunsi ni mucika reka ndabapome nk'impeza ari y'inyasi rumene mikaya allo ibintu birashushe mwamumvise arashoboye basha arashoboye support zanyu zirakenewe mu supporting abantu bafise uburyo management murabona ko atari kirenga je gute uvuye ingoti jinguzi naje ngenda bafana byo bambe byahite hanyuma ko ibi gikorwa nubundi nyene uranye abantu riba ntutera swat hari abantu bameze neza vraiment ndabashimiye cyane abantu bafashe data wacu kugira ngo ashike ngaha ashikirize ivyumviro vyiyo kugira ngo bishike kure murabona ko ari umuntu akomeye ku bantu bafise uburyo management vraiment supporting nigiki abafanzi bagukurikirana abafanzi ba hip nigiki basaba jewe abafanzi ba hip hop ikintu cyambere vraiment kubera ikibazo c'amasije tuko turakuramo kabisa ntekaraduha mudo gukora kubera usanga umenga nta mazina bafise ndifuza kubona nk'umuntu yuba yabonye tarayi wanje fise ashaka kunshikana nko mu studio zifise nk'amakarite zifise amazina agashobora kugenda afise indirimbo nyinshi ubona nka gusohora je nyene nka namaramara kubera nka batindaje mu studio mbona ngano bamhomvye James ndafise nka album ya hip hop yanditse ntinye no kujana muri studio nagusaba n'indirimbo yitwa ikosora narajonye abantu barayikunda ikintu basaba gerageza bamfashe kabisa ushoye kunterera ndashaka nkino numero yibanje ushaka kundondera ko warushe kumfasha unaho nevyo bari vyiza bakeneye gufasha uyu mugenzi wacu uyu murivyi wacu ejo ni heza arashaka gutera imbere kubiciye muri mwebwe abakunzi ba hip hop numva ko ari umuntu adasanzwe ikintu saba barimvyi bagenzi bawe ikintu nobwira barapere icambye na mbere nareke gutinyana ntakuntu uri umurapere uvuga wiyemera je nkusaba kurabo ugatinya ukabinyemera ku muntu ngera nkafata nk'itike nkava nk'ingozi nkagusa nk'ahanuri ugaca unga showbiz ukanko dukora nkaca ngenda ndamaramara kandi nk'abafana bagerageje kunterera uburyo bw'aba barabikona dukora ico kintu gira turabe nawe ushuye kudizina giwanje sikuba ngo niko je ngo basumba beshi je n'abakuba narabaponze n'abatanze kuririmba kandi ntibasumbya kora pazi je tuje mu higano je raze je kwikibanza cyane ndagifise hari umuntu arabikugirira jewe ni beshi barimvye amaze kubinkorera ndashavuye kubera bimaze kumba ko cyane ujya umaze imyaka 12 muri game ugasanga nk'umuntu wakoze mwakoranye kuva kera abakabakuzi ukamusaba kuraba akakubwira ingo ugafata nk'itike ntagufashe abari umuntu mubi nande kagushavura ninde yabikugize ivyo bintu je wabingiriye uwa mbere je ndagiriza B-face n'umugenzi B-face je n'umugenzi wanje kera je kwa kesi turazinanye kuva kera gwera hasi gushika hejuru twahaniye muri Rema TV ntuzeya Asumayiri agikora kuririmba ambwira yuko mu kwezi kwa mbere nzoguhamagara muri bajya baraperi batanu tuzokora umuraperi uzose yuko intarangoze ugira namwe ndabaduzi naramurondera akanga kwitaba arico gitongezo mani n'isano ugenda mufata mu mazi imbere yiwanje B-face abasi baragwiriye kuba wemeye ikintu ilfo kugikora mu mpoti ilfo kugikora urumva ko waramudese mu yandi majambo waramuhemukiye kandi kuba umuhemu si byiza cyane uwo musaba canke muri je nacho ndamusaba kubera aho nifuza je ndikunda hashika oya arashobora kuba yari mu bintu byinshi uraza akazi ni hatari kebke oya yewe akasi baraheba iyo umuntu akase baraheba iyo umuntu umwitwiye nawe akakwereka ivy'iwiwe uca bigira abandi bishoboka eshe gituma mvuga ati je uzuba umurapere abona bishoboye arinda naze tugongane korabo dukora akazi je singene ngo tuko twariganywa n'umuntu muga gusa dugira umutima w'urukundo apana kumva uri umustare umuntu agusaba korabo ko nta musoda atinya urugamba utinya urugamba uburi ntuburiwe oya urumva ico basaba ni barinde kujya ko basoje ko umurapere baronka umusirikare
mukone nanaka kugira ubona bari kirosi bakoranye nahuze nda muneme bagatimba gakora nawe kubera bazi yuko abafise froze iremereye bakarinda nabone bakaza bakarinda tugakora mugakorana entre yanyu abaraperi mugakorana kugira ngo mutezanye imbere teze imbere hip hop arisuzugura kubera aratinyana kandi vamengo bihashe yanyu nugufakana nukudisingana none mwokorana gute kandi umva mudisingana ese kudisingana ijya rap kudisingana biremerewe muri rap sivyo ngaha mu Burundi gusa kuva naho yatangure ku isoko ryayo Amerika mugabo gusa nabone bibarapa mu Burundi baratinya no kona nka bifesi umubarengo bahwane muri koraba na Fabio vagatinya urumva nawe ne biba bigoye biba bisaba duhandire muri te nko kuva stade yose tuze guhura abarapa duhure kuri tera kumye kwera kera bonesha bitugirira tukagungana muri competition muri bonesha ufise taranye na akigaragaza okay murumva rero hanze fana Jewe mameze neza je bafana biwanje kweri barankunda kandi mandi bahezagire iyo ndabasavye n'umucango barawuncangira abafana mufana uyu inshuti yacu mubandanye mufana n'abantu batari bwamubone mwamuva ku radio mwumva ku radio arasamirana cyane ingozi mu ntara zose mu Burundi abantu ari mbere mu mubonye barashaka kumufata akaboko kugira ngo ejo hiwe abone ko behoho umuntu uzenya wewe urabona yuko uteye imbere ubona yuko wateze imbere abandi canke bo bajya sini nk'abo bandi nk'ivyo bakugize oya jiki cyambere nteye imbere no kwibagira bamwe twagoranwa ku mugwa w'amagogwa mugende twa ku mugwa w'amagogwa wa muntu mwasangiye ingeza makeya za restaurant zimwe bitamo kubita mwice ingeza mbera makeya ucumwibagira mwaricaranye musangira nk'agapimo canke inzoga bisanzwe sino bibagiye ahubwo nagerageza kubateza imbere nkabazamura kandi nkuko je nteye imbere nifuza guteza imbere abana bo mwibarabara icimviro ciza cyane hama murakoze cyane ndabashimiye murakoze cyane kandi namwe bw'Imana ibahezagire kwa mwanyumvire mukantumira neje nitwakwikora ko muzodutegayo kabisa je nzoza murakoze cyane bakunzi ba Bujahi TV murumva impano ni nyinshi mubandanye mutera intege abakunzi abarundi bagenzi banyu abantu muri mu mahanga mubandanye mufata umugongo abarundi abo mwasize inyuma kuri mikro nabwiye muri kumwe na Ange Irankunda ndi mushasha kuri kamera ibintu mubona bitameze neza mumbwire muri commentaire hanyuma ejo ibintu shaka guhinduka bukebuke ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi tugomba kubibutsa yuko abatakora subscribe mu mufyone ko hama mu sharing like na commentaire zanaturazikene mudufate ku mugongo turi kumwe nanywe byose birashoboka ciao ciao bisous